Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, ndabaramukije ndabipfuriza amahoro ya Kristo, umukiza n'umucunguzi wacu. Turi ku munsi w'umukama ugira gatandatu mu gihe ca Pasika. Muri kumwe na Patiri Aristide Mutunguka, patiri mukuru wa Paruwase Ruyigi, Diocese Ruyigi. Muze tuzirikanire hamwe ibisomwa vyeranda vy'uno munsi. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa, ikigabane c'15, akarongo ka mbere kugeza ku ka kabiri n'aka 22 kugeza ku ka 29. Izaburi isasiriza ico gisomwa ni ya 67. Igisomwa ca kabiri tugisanga mu gitabo c'ivyahishuwe gabane ca 21 akarongo k'icumi kugeza ku ka 14 n'aka 22 kugeza ku ka 23. Inkuru nziza ni ya Yohani gabane c'14 akarongo ka 23 kugeza ku ka 29. Igisomwa ca mbere. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Bamwe bo muri bo bari bamanutse Antiokiya bava mu Buyudeha, bahora babwira bene wabo bati: nimutagenyerwa nk'uko Musa yabitegetse ntimuzokira. Niko gushira kubiri bagahaririza Paulo na Baranaba, bashinga rero ingingo ko Paulo na Baranaba na bamwe muri bo boduga i Yerusalemu ku batumwa n'abakurambere ngo babatature. Bahejeje kuvyihweza neza, abatumwa, abakurambere hamwe n'ekleziya yose baja ingingo ngo batore bamwe muri bo babarungike i Antiokiya bajane na Paulo na Baranaba. Abatowe ni Yuda bahora bita Barasaba be na Silasi, abantu b'icubahiro. Babarungikana ibaruwa rivuga riti: abatumwa n'abakurambere ari bo bene wanyu, turatasha bene wacu bo mu mahanga bari Antiokiya muri Siriya no muri Silisiya. Twarumvise ko hari bamwe baje bavino baza tutabarungitse, bakaza kubatera ubwoba babavyimvya umutima. Twaragiye inama imwe turatora abantu bo kurungikana n'abakunzi bacu Paulo na Baranaba, bahevye amagara yabo bakigura umukama wacu Yezu Kristo. None rero tubarungikiye Yuda na Silasi ngo abashikirize ivyo tubandikiye. Mutima mweranda na twebwe ntitwashatse kubaremeka ivyo mutoshobora, kiretse ibintu vy'intashinguka. Ntimurye inyama zatuwe ibigirwamana, mureke ikiremve n'inyama z'ivyaniguwe, ntimukore ibiterasoni. Nimwirinde ivyo muzoba mugize neza. Komera kwibanga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Intara nizemere yuko uri Imana, nizivyemere zose hamwe. Intara nizemere yuko uri Imana, nizivyemere zose hamwe. Imana nitugirire imbabazi, niduhezagire. Inyonga zawe nizituboneshereze, inzira yawe nayo nimenyekane ku isi. Intara zose nizimenye kuri umukiza. Intara nizemere yuko uri Imana, nizivyemere zose hamwe. Intara nizivyine zihimbarwe, kuko uca urubanza rutunganye ku isi. Uratwara ibihugu mu butungane, ukayobora neza intara zo ku isi yose. Intara nizemere yuko uri Imana, nizivyemere zose hamwe. Intara nizemere yuko uri Imana, nizivyemere zose hamwe. Imana nihezagirwe yongera isengwe kuva iy'isi iva ikagera. Intara nizemere yuko uri Imana, nizivyemere zose hamwe.
Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohani. Jewe Yohani mbona umumarayika anjana mu vyiyumviro ku musozi munini muremure, anyereka igisagara ceranda ca Yeruzalemu kimanuka kiva mw'ijuru ku Mana, kirimwo ubuninahazwa bw'Imana. Ubusayangane bwaco busa n'ibuye ry'akabuyenge ry'igiciro ntangere, nk'akabuyenge kaca ibibatsi kitwa yasipi. Cari gifise urugo runini kandi rurerure, ibirimba 12, n'iruhande y'ivyo birimba hakaba abamarayika 12 n'amazina yanditsweko ariyo mazina y'imiryango 12 y'Abanyisirayeli. Mu buseruko ibirimba 3, mu buraruko ibirimba 3, mu bumanuko ibirimba 3, no mu burengero ibirimba 3 nyene. Urugo rw'igisagara rwari rufise amashimikiro 12, kuri yo handitsweko amazina 12 y'abatumwa b'umwagazi. Bisubiye kandi nta sengero nabonye muri ico gisagara, kuko Umukama Imana mushobora vyose ari sengero ryaco hamwe na wa mwagazi. Kandi igisagara ntigikeneye kwakirwa n'izuba canke n'ukwezi, kuko ubuninahazwa bw'Imana bukiboneshereza, kandi kuko umwagazi ari we rumuri rwaco. Iryo ni ijambo ry'Imana. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nko yanditswe na Yohani Mweranda. Mu gihe yari mu kuva kuri iyi si ngo asubire kwa se wiwe, Yezu yabariye abigishwa biwe ati, uwo nkunda azozigama ijambo ryanje, na Data azomukunda, duheze tuziwe tumugire ingoro yacu. Uwutankunda ntazozigama amajambo yanje, bisubiye iryo mwumva mvuga si iryanje, ni iryo Data yantumye. Ivyo ndabibabwiye tukiri kumwe, ariko wa mutabazi Mutima Mweranda Data azorungika ku izina ryanje, niwe azobigisha vyose, yongera bibutse ivyo nababwiye vyose. Ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanje. Sindayabahaye nk'uko abisi bayatanga. Ntimusimbwe n'umutima kandi ntimutinye. Murumvise ko ndababariye nti ndagiye meze nze ngaruke muri mwebwe. Iyo muba munkunda mwari guhimbarwa nuko ngiye kwa Data, kuko Data ari we anduta. Nuko rero ndabibabwiye bitaraba, kugira ngo aho bizozira muze mwemere. Dushemeze iri jambo ry'Imana. Bavukanyi, ibisomwa vya vy'uno munsi bitwereka uruhara rwa Mutima Mweranda mu kubaka Ekereziya muryango, bikanadusaba kandi kuzigama ubunywanyi dufitane na Yezu Kristo. Turavuga mbere uruhara rwa Mutima Mweranda mu kubaka Ekereziya muryango. Mu gisomo ca mbere twumvise ibibazo vyadutse muri Ekereziya igitangura, aho habaye ukutumvikana kuvyerekeye ukugenyerwa no kutagenyerwa. Abatumwa baricariye ico kibazo baragica irya nino bayobewe na Mutima Mweranda. Uruhara rwa Mutima Mweranda rushoka gwibonekeza no mu butumwa barungikiye abemera. Bagira bati, Umutima Mweranda na twebwe ntitwashatse kubaremeka ivyo mutoshobora, keretse ibintu vy'intashinguka. Bica bigaragara ko igihe bicarira ivyo bibazo bumvirije bikwiye ijwi rya Mutima Mweranda, gushika naho wemeza ko ingingo bafashe ari ya Mutima Mweranda hamwe nabo. Navuga ko iyo ngingo yavuye mu nama iriko ikinkumu ca Mutima Mweranda n'icaho batumwa. Yezu yari yarababwiye mu majambo atomoye ko Mutima Mweranda se
azorungika ku izina ryiwe azobigisha vyose. Ukuyobokera mutima mweranda, ukumwumviriza igihe cyose, nivyo vyafashije abatumwa mbere n'abakristu muri rusangi kudahusha inzira y'ubukiriro no kutagwa mu rudubi. Ekleziya turabizi yaragiye irahura n'ibihuhusi vyinshi, buri inyigisho z'ubuhakanyi, buri ugucanamwo kwatumye havuka n'ayandi mashengero yitirira Kristu canke ayandi madini atamwemera, buri indwano, buri ukugarariza inyigisho nzima. Ivyo bibazo vyose Ekleziya yagumye ibicamwo, ariko kubw'ububasha bwa mutima mweranda vyaragiye biratorerwa umuti buhoro buhoro, none n'ubu iracahagaze yikwije ubuninahazwa bw'Imana, iracabandanya ihagaze ishingiye ku kwemera kw'abatumwa. Ico ni igitangaro kidasanzwe dutangarira, ariko kiduhamagarira natwe nyene kuguma tubanze amatwi twumviriza mutima mweranda mu kibano cacu, mu miryango iwacu, mu butumwa bwa misi yose, aho dukorera mu buzi bwacu bwa misi yose. Ibibazo ni ndiri, ukwama twemera kuyoborwa na mutima mweranda mu kwicarira no gukemura ibibazo ibi na biriya, niho hari inyishu n'intsinzi. Kandi burya ntibiguma bitworohera kumviriza no kugamburukira mutima mweranda. Akenshi dushaka gukurikira inyosha muntu yacu gusa, canke gufatira ku vyo tumenyereye, kubitworohereza, mbere tugahengamira kubituzanira inyungu ku kwikunda. Tugerageze rero tworohere mutima mweranda muri vyose na hose, niho tuzoshika ku bumenyi bw'ukuri burangutse, tugafasha mu gukemura ibibazo biduhanze, bihanze isi, bihanze ikibano, tudahushagirika. Ingingo ya kabiri, ukuguma muri Yezu Kristu. Umukama Yezu yarafashe umwanya ukwiye ukwigisha abatumwa biwe, ari kumwe nabo baracirya nino ibibazo vyose vyerekeye ubuzima bwacu nubwo biriho vyose. Nanone Yezu niwe kuri, inzira n'ubuzima, vyose vyaremewe kuri we, niwe Alfa na Omega, itanguriro n'iherezo. Intunganyo yose y'ukubaho kwacu, haba mu vya politike, ivy'ubutunzi, ivy'umubano, ivy'imico n'imigenzo, vyose abifise ko ijambo rya nyuma, niwe aha intumbero ukubaho kwacu. Nico gituma rero tugumye muri we, tukaziguma mabwirizwa yiwe, turashobora gutunganya ubuzima bwacu n'ubw'ibihugu atankumanzi. Kuba muri we niho hari ubuzima. Umutumwa Yakobo niwe atwereka inkomoko y'amatati yacu, agira ati: muri mwebwe intambara n'imitongano biva hehe? Mbega ntibiva ku bibahimbara birwanira mu ngingo zanyu? Murifuza ariko ntimuronka, niho muheza mukica. Murasharika ariko nimuheza ngo muronke ico mwifuza, niho muheza mukita mu mitongano no mu ntambara. Ntimuhabwa kuko mudasaba, murasaba ariko ntimugabana kuko musaba nabi, mugashaka ivyo musesagurira mu bibahimbara. Raba ibaruwa y'umutumwa Yakobo gabane ca 4 akaro ka 3. Abatumwa barahuye n'ibibazo bikomeye mu ntango za Ekleziya, vyava ku ngendo yo kwirondera kwa bamwe n'abandi. Muri ivyo vyose kugira ngo begeranye abadahuriza hamwe, barashingiye cyane kuri rya bwirizwa ry'urukundo Yesu yabaraze: nimugume mu rukundo rwanje. Inkuru nziza y'uno munsi iratwereka ko igihambaye atari ugushingira ku mategeko n'amabwirizwa yamaze gushingwa atayegayezwa, ariko ko icambere ari ugukwirikira umukama Yezu, ukumwihambirirako, kuko niwe nzira, ukuri n'ubuzima. Yezu aguma yitwararitse rwose kutwinjiza mu bunywanyi bw'ubutatu bweranda, habe ariho twiyumvirira, habe ariho dukorera, habe ariho dufatira ingingo z'ibibazo bitandukanye. Igihe cyose tumwakiriye muri Ukaristiya, acaza iwacu, tukaba muri we nawe akaba muri twebwe. Kandi ni kubw'urwo rukundo Imana idukunda, Yezu aza iwacu agafata icicaro muri twebwe, tukajya tuba bazima muri we. Twebwe rero abakristu, banywanyi ba Yezu Kristu, turafise ubwo bushobozi bwo gutunganya ibintu vyose no gukemura ibintu vyose bihanze isi. Ico gituma duhamagariwe gutegera uruhara rwacu mu gukemura ivyo bibazo bihanze abantu uhereye aho tuba. Ibibazo vy'amacakubiri, ivyo gukumirana, ivyo kwigungirako, ivy'ubwicanyi, ugusahurana n'ibindi. Uko tuvyifatamwo niko twerekana ko turi abigishwa ba Yezu canke tutaribo. Duhamagariwe kunagura ubunywanyi dufitane na Yezu Kristu
tugume twumviriza mutima mweranda tumuyobokere duheze rero tube ivyabona bizima by'urukundo rw'Imana muri isi ya none impunzo n'ibibazo vyinshi duheze rero tube abubatsi bazima b'Eklezia ikayangana ubuni n'ahazo bw'Imana tubisubirane twese ku bwa Yezu Kristo mukama wacu amen.